iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'igisata c'agateka kazina muntu. Ni amakuru tuza kugaruka ku mudandaza w'igihangange cane muri komine Nyanzarake wo mu ntara ya Makamba yaraye yinjijwe ibohero. Uyu mudandaza akaba yitwa Ernest Minani batazira Agripeshe. Uyu rero yaraye ahagaritswe. Ikibazo ca Ernest Minani batazira Agripeshe catanguranye n'umwigeme yitwa Adonete Manirakiza. Iki kibazo rero caraye gifashe iyindi ntumbero. Imbere ko tuza kubigaruka ko Ernest Minani batazira Agripeshe, uyu niwe yasomeshe Adonete Manirakiza kuva gifise imyaka 16 aho yari yiga mu mwaka w'umunani kugeza aheze kaminuza. Iyo myaka yose bikavuga ko kandi bari bitwa ko bari mu rukundo. Aharangirije kaminuza rero Adonete yarondereye kwigobotora uwo mugabo afatwa nk'igihangange mu ntara ya Makamba, na cane cane ko umukenyezi wa Agripeshe yari yamenye ivyabo. Agripeshe rero yahavuye arondera guhungisha Adonete mu gihugu ca Canada ngo azoza aramusangayo, ariko akiri mu vyo kurondera visa haba hadutse imishwano mishasha hagati ya Agripeshe na Adonete. Agripeshe akamwagiriza ko afise undi muhungu bakundana. Aho rero niho hahereye inzira zo gukoresha inzego z'igihugu na cane cane parike ndetse na sentare ya Makamba ngo bafunge Adonete Manirakiza mu gihe atazoba yemeye kumusubiza miliyoni 19. Aha rero Agripeshe akavuga ko zihuye n'amashuri yamurihiye be n'ivyo kumuronderera kuja mu gihugu ca Canada. Uyu Agripeshe mu vyaha yagirizwa nk'uko tubisanga mw'ikete ryatewe ko umukono na procureri n'icaro ca procureri wa Makamba, azira ivyaha birimwo gushaka gufata umukenyezi ku nguvu ndetse no kugobera umuntu kugira muryamane. Ibi byose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye, gusa imbere ko tubageza ko ivyuyu mugwiza tungaraye afashwe gapfungwa, reka tubanze tubageze ko ivy'inkuru ibabaje cane y'ivyavuzwe mw'ibaro rikuru rya Mpimbaho hari umunyororo yitavye Imana. Uyu munyororo yitwa Bonaventure Karemera. Reka vyose tuze kubigarukako. Uyu munyororo yitwa Bonaventure Karemera yacikanye kwigenekerezo ya 3/0 uyu mwaka wa 2025 mu nzira mu gihe bari bamukuye mu ibaro rikuru rya Mpimba bamujana kwa muganga. Uyu munyororo yari yarankiye kuja kwivuza. Amuzi bakavuga ko yarapfungiwe ideni kwitegeko rya Procureur General Aristide Nsengiyumva, bavuga kandi ko umuhisi arinze apfa ataburanye nyuma y'amezi 17 mu munyororo. Ifatwa ryiwe rero rya Bonaventure Karemera, uyu yitavye Imana ari mw'ibaro rikuru rya Mpimba ari ubwo bari bamujanye kwa muganga. Muti vyagenze gute? Karemera Bonaventure yavukiye mu ntara ya Cankuzo ku bavyeyi b'Abanyarwanda bari impunzi, ariko bapfiriye mu Burundi basiga umuhungu wabo. Karemera yahavuye yubakana n'umurundikazi. Urugo rwiwe ruri mu Nyakabiga mu gisagara ca Bujumbura. Uyu akaba ari umutamu w'imyaka irenga 60. Muri Ruheshi umwaka wa 2023 Karemera Bonaventure yaritwariwe n'uwo yari afitiye ideni rya miliyoni 13 z'amafaranga y'amarundi. Yari yitwariwe muri parike ya Mukaza. Karemera yaritavye procureur w'ico gihe Etienne Ninganza. Yarabumvirije aca asaba ko Karemera Bonaventure yoriha ayo mahera. Karemera nawe yarasavye ko yohabwa indwi zibiri akirukanga kurondera make yoba aratanga. Yahavuye aronka igice c'iryo deni arariha miliyoni 6.5. Procureur rero nibwo aciye amusaba ko yobandanya kurondera kugira akomeze kuriha. Nyene deni yaravyanse, asaba Procureur ko yopfunga uyo mutama Karemera Bonaventure. Procureur Etienne Niganza yaranse gupfunga Karemera. Nyene deni ntiyashizwe, yaciye yitura Procureur General wa Cour d'appel ya Mukaza Aristide Nsengiyumva. Burya ibintu vyaciye rero bihinduka. Procureur General atanabanje no gutuma ko Karemera Bonaventure ngo amwumvirize, yaciye atanga umutahe umuhagarika. Karemera ajanwa mw'ibaro rikuru rya Mpimba aho hari muri Myandagaro umwaka wa 2023. Karemera yamaze amezi 17 mu munyororo atigeze kandi anaburana. Kuva muri uwo mwaka wa 2023 ajanywe mu Mpimba
muri Myandagaro Karemera ntiyigeze yumvirizwa, ntiyigeze ashigwa muri sentare. Ivyo vyari bimeze gutyo mu gihe kandi vyari bizwi ko uyo mutamu w'imyaka irenga 60 yagendana ingwara zidakira harimwo hypertension, diabete ndetse na goutte. Mu kwezi guheze Perezida Ndayishimiye yaratanze ikigongwe kubagirizwa ivyaha bito bito harimwo n'abapfungiwe amadeni. Umukuru w'igihugu yaranihanikije rwose ko ata muntu n'umwe yosubira gupfungirwa ideni. Ariko uyu Karemera Bonaventure n'abandi benshi bapfunzwe n'amadeni ntibashikiriwe ngo basohoke. Karemera yaratabaje uwamupfunze kandi asanzwe ariko arariha, amusaba ko yomureka akaburana yidegemvya, ubona ko asanzwe afise umuryango n'urugo. Procureur General rero Aristide Nsengiyumva yaramwankiye, none ubuzima bw'uyu mutama buheze gutyo kubera ibiturire biri mu butungane. Reka tugaruke kandi ku rupfu rw'uyu Karemera. Karemera Bonaventure yari amaze iminsi aremvye aguma aryamye, mbere hari hagezeho n'impuzu barinda kuzimwambika. Karemera yaratakambiye Procureur General Aristide ko yomurekura akaja kwivuza, ariko yaramwankiye. Umutama rero yahavuye aremba cane, niho abanyororo bagenzi be bamutabariza ku muyobozi w'ibohero, uyo nawe aca ategeka ko bamujana kwa muganga, ariko ntiyashoboye no gushikayo, yacikaniye mu nzira. Procureur General Aristide Nsengiyumva aramaze kandi kuvugwa kenshi mu kurenganya abantu. Hari benshi bamwidogera ko arya ibiturire ko ariko ngo ni ntakorwako. Urupfu rw'umutama Bonaventure Karemera narakwiriye kurubazwa. Aristide arakwiriye gusigura impamvu yahisemo gupfunga uyu mutama Bonaventure Karemera akamupfungira ideni kandi yaratanguye no kuririha. Arakwiriye kandi gusigura impamvu mu mezi 17 atigeze amushikana kuburana imbere y'abacamanza. Mu bindi akwiriye gusigura ni impamvu no mu gihe umukuru w'igihugu yaheruka gutegeka ko abapfungiwe amadeni barekurwa, we yahisemo kuguma apfunze umutama w'imyaka irenga 60 yagendana ingwara zidakira. Aristide Nsengiyumva arakwiriye gusigura kandi impamvu yanse ko umutama Bonaventure Karemera aja kwivuza. Ni kenshi cyane iki kibazo cy'abanyororo bagoma bapfira mu mabohero bankiwe kuja kwivuza kigaragara. Umushikiranganje Domine Banyankimbona nawe ngarakwiriye kubisigurira abarundi bose. Ni nawe kandi yarakwiriye gusigura impamvu Aristide Nsengiyumva atigeze ahanirwa amakosa yama avugwamwo. Ariko biragoye kuvyitega kuko amarira y'impahazwa ntiyigera ashikira uno mushikiranganje. Ngabashikira Perezida Ndayishimiye rero bagerageze bamubwire ko ijambo ryo ribandanya guhonyangwa, none ko hari abanyororo batanguye gupfa kubera ko karenganyo, kumbure hufatwa ingingo zikingira abasigaye. Turabujije rero umuryango w'umuhisi Bonaventure Karemera, Imana ibahe ingufu zo guca muri bino bihe bitoroshe. Nkuko rero natanguye mbivuga, tugiye kugaruka ku mugwizatunga yitwa Agripesh, aho kuri ubu yaraye mw'ibohero rikuru, kuri nawe aho yaraye afashwe ku mutahe wasohowe na Procureur General de la République. Muti vyatanguye gute? Imbere ko tubageza ko icatumye apfungwa, reka tubanze tubageze ko ivy'inkuru yiwe n'umwigeme Adonette Manirakiza. Uyu nawe akaba yarapfunzwe ko mu kwezi kwa Kigarama k'umwaka uheze ku karenganyo ka parike ya Makamba. Uko vyatanguye nuko ivyashikiye Adonette Manirakiza na karenganyo katagira izina. Uyu mwigeme yaramaze iminsi 11 mu gasho ka komisariya y'igipolisi Makamba, ariko azira ko yanse kuba umugore wa kabiri w'umugwizatunga batazira Agripesh yamusomesheje amashure. Kubw'ibiturire rero parike ya Makamba yashize ivyakuru uyu mwigeme. Adonette Manirakiza aratabaza wiwe baratakambira abatwara Burundi. Imigenderanire ya Ernest Minani uyu mugwizatunga batazira Agripesh yatanguye Adonette Manirakiza yiga mu mwaka w'8. Adonette yari afise imyaka 16 gusa. Abavyeyi barahanuye ico gihe biranga. Abatwari bo muri komine Nyanzarake barimwe ba Musanire bagiye barakurikirana aya makuru bari bayafise, ariko nta numwe yubahutse Agripesh kubera ari umunyamafaranga akomeye, afise amahoteli na za station z'ibitoro. Vyiswe urukundo, ariko Adonette yari umwana, Agripesh nawe yari umugabo asanzwe yubatse. Adonette ariga amashure ayarangiriza muri kaminuza y'ibiyaga binini i Bujumbura. Aha hose Agripesh niwe yariha ivyo Adonette Manirakiza yakenera vyose. Ibazo bigiye kwaduka rero, Adonette arangije amashure. Umukenyezi wa Agripesh yavuye aronka amakuru y'imigenderanire y'umugabo wiwe na Adonette. Mu rugendo ruziraduka, Adonette ati ibi bintu sinobi sabira ko asaba Agripesh ko bahagarika imigenderanire yose, uwundi ararahira ko bidashoboka.
Aha rero niho uyu mugwizatunga yafata umugambi wo kurungika Adonete mu gihugu ca Canada kugira azoza aramusangayo amugurira pasiporo, amurungika muri Tanzania kurondera visa mu buserukizi bwa Canada. Ahagarukiye mu Burundi rero imigenderanire ya Adonete na Agrippesha yarasubiye iratosekara rwose, barashwana. Umwigeme amenyesha wa mugabo ko ivyayo bihagaze burundu. Adonete yarafashwe arapfungwa. Ernest Minani batazira Agrippesha amaze kubona ko Adonete amunaniye rwose, yamutegetse kureba amafaranga yose yamurihiye amashuri be nayo yatanze ubijanye no kurondera visa ya Canada. Agrippesha akavuga ko Adonete ategerezwa kugaruka mu rukundo canke akamuriha ibihumbi 19 zingana n'ivyo yamufashije vyose mu myaka bari bamaranye. Ernest Minani yahereye kwitwara kwa Mustaneri wa Nyanzarake. Mustaneri yamukuriye inkoni ku gishitsi ko atari ukwimaramaza gusa, ataco Agrippesha azokura muri izo manza. Mu gihe ata muvyeyi wa Adonete yamutumye kumusomeshereza umwana, mu gihe ataho bigeze bandika ko Agrippesha Hayden Adonete, Mustaneri akabona ko ivyo Agrippesha asaba bitagira ishingiro. Agrippesha ntiyashizwe, yagiye muri parike ya Makamba asaba ko bomufatira Adonete Manirakiza. Kwigenekerezo rya 20 Kigarama umwaka weze w'ibihumbi 2024, Adonete yitavye umutahe wa Sylvestre Ndayegamiye icaro ca procureur wa Makamba. Uwo munsi nyene Adonete Manirakiza yarayinjije agashoka komisariya y'igipolisi Makamba. Adonete yashizwe ko ivyaha vya escroquerie na abus de confiance. Sylvestre Ndayegamiye yamutegetse ko ategerezwa kuriha imiliyoni 19 za Agrippesha, bitagenze gutyo ko ategerezwa kumurungika mu ihorero rikuru rya Rumonge. Rero aho ngaho naho ntivyatevye. Kwigenekerezo ya 21 yarafashwe inyuma y'iminsi 10 apfunzwe. Adonete Manirakiza yaritavye chambre de conseil kugira hemezwe ko abura nayidegenza canke agoma apfunzwe, ariko icizere cari gito kubera imigenderanire yari hagati y'umunyamafaranga Agrippesha n'abatwara ubutungane mu ntara ya Makamba. Iki ni ikibazo caje gukomera gusa mu nyuma uyu mwigeme Adonete Manirakiza yararekuwe inyuma y'iminsi 12 ari mu munyororo, kuko yarekuwe kwigenekerezo murantunge. Uyu yarekuwe kwigenekerezo ya mbere 0 uyu mwaka. Uyu mwigeme nkuko twabigarutse ko Agrippesha yahisemo gukoresha inzego z'igihugu kugira atere ubwoba Adonete Manirakiza nyuma yo gupfungurwa. Rero abonye ko Mustaneri atemera ayo manyanga, yituye parike ya Makamba atera ubwoba Adonete ko ategerezwa kumubera umugore canke akariha amafaranga angana n'imiliyoni 19 avuga ko zingana nayo yamufashije vyose. Nkuko twabigarutse ko Adonete yarafashwe arapfungwa kwigenekerezo ya 20 Kigarama mu mwaka weze, ndetse na procureur amutegeka kuriha ya mahera. Aka karenganyo rero kakigera mu banyagihugu ndetse no mu mirwi itandukanye y'abarundi, iyo bakumbuga ngurukana bumenye ndetse n'abandi batandukanye, benshi batanguye gusemerera. Barabajije Adonete Manirakiza, baratabaje umushikiranganje Domine Banyankimbona ndetse na Ronald Manirakiza, umushikirizamanza kizigenzo wa Republika ko bakora murantunge procureur general de la Republique ko bakora ibishoboka vyose bagatunganiriza uyu mwigeme. Amatwi adusumira, iyo nkuru yarashitse hejuru cyane mu butegetsi kwigenekerezo ya mbere 0 uyu mwaka. Adonete yazindutse abona bamuzanira urupapuro rumurekura. Aha abantu bose rero bafashije kugira Adonete arekugwe barashimiwe cyane. Kuri ubu rero igigezweho nuko umugwizatunga nawe kuri ubu yamaze gufatwa, ndetse kuri ubu iyo baraye ijoro rya mbere mu munyororo. Muti vyagenze gute? Ikibazo ca Ernest Minani nkuko batazira Agrippesha n'umwigeme Adonete Manirakiza cari gifashe indi ntumbero. Ku mugoroba w'igenekerezo ya 4 uyu mwaka, Agrippesha yarahagaritswe aho yari kwi hoteli yiwe i Nyanzarake. Uyu yafashwe na procureur wa Makamba Alexandre Ndayikeza, nkuko twabibwiwe n'umwe mu bari ngaho. Umutaha ufata Ernest Minani batazira Agrippesha wanditse ko ivyaha bibiri harimwo viole, gufata umukenyezi ku nguvu, ndetse na harassement sexuel, kugobera umuntu kugira mujyamane. Iyi ibaye impinduka ikomeye cyane kwigenekerezo ya 31 Kigarama umwaka weze, aho hari hatabarijwe umwigeme Adonete Manirakiza yari amaze iminsi 11 mu gashuka komisariya y'igipolisi Makamba ku itegeko rya Sylvestre Ndayegamiye icariho ca procureur wa Makamba.
Adonete akaba yari yafatishijwe na Agripeshe mu nzira yo kumutera ubwoba ngo yemere basubirane, aca amubera umugore wa kabiri. Uyu Adonete yatabarijwe ku mugoroba, inkuru irahanwahanwa cyane gushika no mu bategetsi bo hejuru. Bukeye mu gatondo Adonete Manirakiza ku igenekerezo ya mbere Nzero yaraye arekuwe. Igihangange Agripeshe ese kizohanwa koko? Uyu Ernest Minani batazira Agripeshe nk'uko twabigarutse ko yasomesha Adonete Manirakiza kuva gifise imyaka 16, aho yari yiga mu mwaka w'umunani kugeza aheze kaminuza. Iyo myaka yose bivugwa kandi ko bari bitwa ko bari mu rukundo. Aho arangirije kaminuza rero Adonete yarondereye kwigobotora uwo mugabo afatwa nk'igihangange mu ntara ya Makamba, na cyane cyane ko umukenyezi wa Agripeshe yari yamenye ivyabo. Agripeshe yahavuye rero anarondera guhungisha Adonete mu gihugu cya Canada ngo azoza aramusangayo, ariko akiri mu vyo kurondera visa haba hadutse imishwano mishasha hagati ya Agripeshe na Adonete. Uyu mugwiza atunga akamagiriza ko afise undi muhungu bakundana. Aho rero hahereye inzira zo gukoresha inzego z'igihugu na cyane cyane parike y'Amakamba ngo bapfunge Adonete mu gihe atazoba yemeye kumusubiza miliyoni 19 avuga ko zishuye n'amashuri yamurihiye be n'ivyo kumuronderera visa yo kuja muri Canada. None rero uruhigi rutanguye guhinduka. Uwari afise inguvu zo gupfungisha abandi ku gikenye c'amafaranga niwe ashikiriwe gupfungwa. Benshi bati twizere ko ubutungane buzikubita agashi muri iyi dosiye intahe igakora. Ariko kandi inyifato ya Sylvestre Ndayegamiye na Procureur Alexandre Ndayikeza mu ipfungwa rya Adonete Manirakiza ku karenganyo ngo nayo nyene yari ikwiye gukurikiranwa n'inzego zibakurira. Ihagarikwa rya Ernest Minani batazira Agripeshe rikwiriye kubera isomo abihaye kurenganya bato bakishimikiza ingufu z'amafaranga yabo. Abanyagihugu kandi nabo bakwiriye kurikanura igihe cyose umutarenganijwe n'abigira ibihangange, nabo bagafatana mu nda mu gushira ahabona ako karenganyo. Iyo amakuru ya Adonete Manirakiza adashirwa ahabona, birashoboka rwose ko uwo mwigeme abagezwe n'umwibohero rikuru rya Rumonge. Ngo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonde subscribe canke sabone niba utari wafite kugira ngo utoshikana nadushikiriza, sangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.